bose b'abarundi bose babe mu muryango bafate yuko mu Burundi ari nka kujya ko mu muryango iwanyu umwana w'ikigaba murabona abavyeyi beza bahanisha n'abana babo bati uyu mwana mumpaniye none rero tumenye yuko natwe twigenze nk'abanyamuryango ntidusubire kwiharuramwo abahutu n'abatutsi n'abatwa nitwiharure mw'ihanga ry'abarundi rigize umuryango dufise igihugu arico citwa leta mvyeyi hanyuma rero tuhagira inzego z'igihugu zijejwe kudutunganiriza no kudukorera kandi tuzigamuruke kuko ziri ku gikorwa abenegihugu bazitumye ari ubutungane ari urwego nshingwabikorwa ari urwego nshingamateka zose ziriho kugira zikorera abenegihugu ahubwo tuze turazikurikirana tuzisuzuma ko ziriko ziradukorera neza hanyuma jewe n'umukuru w'igihugu nivyo narahiriye ko ntazohemukira abarundi nzocungera imbibe z'igihugu ngacungera ubumwe bw'abarundi uwo muryango jewe nanje mwantumye yuko ari je ndaguhagararira ndabungabunge nico gituma ubuzorengana ntegerezwa kurondera umuntu wese arenganijwe kugira ngo mbaze uwo muntu yamurenganije ico yamurenganije nibaza yuko turiko dukora gutyo igihugu kizohinduka tugire urunani twese turi kumwe twese birashoboka nta kitazoshoboka ntagira abantu baguma bidoga nibugurura imitima tuje ku rugendo murakoze.